Ndayifuriza umugoroba mwiza abanywanyi b'ibiganiro byacu ndabahaye ikaze nanone mu makuru akomeje kugenda aravugwa muri uno mwanya turibanda kuri ibi bikomeje kugenda biravugwa. Umunyabanga mukuru umugambwe CNDD-FDD Nyiriteka Reverend Kuriyo arahejeje gutangaza amajambo aremerekane yo gusaba abanyagihugu guhora barakora imirimo yabo ya misi yose, ariko kandi abasaba yuko nyine ibyo byose babikora nyine bari maso mu rwego kugira ngo birinde ibishobora gutuma byakungabanya umutekano w'igihugu c'u Burundi. Ni mu nyuma y'uko ariko haravugwa yuko mu Burundi hashobora kugabwa ibitero biremereye cyane, ibitero karundura bishobora kwibasira cyane urugo rw'umukuru w'igihugu c'u Burundi nyine nk'uko amakuru yama aradushikira. Ibyavugiwe nyine mu gisagara ca Bujumbura mu ikoraniro nyine rya bamwe mu banywanyi b'umugambwe CNDD-FDD n'indongozi nkuru z'igihugu nyine mu rwego rw'uyu mugambwe CNDD-FDD. Amakuru kandi twabashije gutohoza muri iyi nama yaje kugendera abakuru y'Imana canke kwa Mungu nuko Reverend Kuriyo yamaze kugenda arahindura bamwe rero mu bamucungera umutekano nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Bamwe mu bacungera umutekano wa Reverend Kuriyo baramaze guhindurwa ku mvo z'umutekano wiwe nyine ndetse n'amagara yiwe, mu nyuma y'uko biriko biravugwa yuko harimo umwe rero mu baba barashanzwe baramucungira umutekano baba barifashishijwe mu bikorwa byo kugira ngo abashe kuba yogirirwa nabi. Reverend Kuriyo yarasabye yuko rero nyine bamwe mu banyagihugu bakwiriye kujya birinda cyane cyane biriko biravugwa kumwangurukana bumenyi, maze asigura yuko nyine ibyama ibyamushikiye mu misi iheze nyine byari gutuma anatanga imihoho mu mugambwe CNDD-FDD. Ngira ngo murazi neza yuko Reverend Kuriyo amaze imisi nyine arembye cyane ku rugero rudasanzwe, aho gushika uno mwanya nyine yamaze kuba yokorerwa ku buryo yatanguye kongera kugaruka ndetse akaba yatanguye kongera kugaragara mu bikorwa bigiye bitandukanye mu bikorwa bya misi yose nk'uko amakuru akomeza kugenda arategera bivuga. Reverend Kuriyo rero arakomeje kugenda agaragara ndetse akaba akomeje kugenda ashimangira yuko nyine mu Burundi abanyagihugu bakwiye kwitegurira neza amatora, ariko anavuga yuko nyine abanyagihugu bakwiye kwama bitonze, ariko kandi abasaba yuko bakwiriye kuba maso. Ibi biriko biraba mu gihe mu Burundi kandi hakomeje kuvugwa icyo cyinshi abanyagihugu bavuga yuko ingwano ziriko zirabera mu buseruko bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo zishobora kuba nyine zoshika mu Burundi zikaba zotera icyuka cyubi, mu gihe hari imigambwe imwe n'imwe igwanya ubutegetsi mu Burundi, akiyongeraho imihari imwe n'imwe nayo yamaze gufata ingingo karundura, ingingo yo gusa naho nyine yamaze kwinjira mu rugamba rwo kubohoza igihugu c'u Burundi. Uburundi kandi bwaramaze kwemererwa inkunga y'amahera menshi cyane nk'uko bikomeje kugenda bigaragara, ndetse atari bakeya bakaba basigura yuko nyine ibihugu byo ku mugabane wa Buraya bishobora kwerekeza inkunga yabyo mu gihugu c'u Burundi, mu nyuma y'uko bishobora gutandukanya cyangwa se guhagarika imikoranire n'igihugu cibanyi c'u Rwanda nk'uko amakuru akomeza kugenda aratugera bivuga. Turagaruka kandi ko biravugirwa i Vatikani bivuga yuko rero amagara ya Papa Francis yoba atifashe neza. Uyu nguyu ni umushumba mukuru rero wa Kiliziya Gatolika ku isi, aho amagara yiwe yoba atifashe neza, aho bivuga yuko batanguye nyine gutegura imihango yo kuba yoshinguranywa iteka nk'uko bigaragara, mu nyuma y'uko biboneka yuko nyine amagara yiwe akomeje kugenda aramera nabi cyane. Gushika ubu ngubu rero Papa Francis akaba ariko aritabwaho n'abaganga muri Vatikani nyine i Roma mu gihugu c'Ubutaliyani. Mwiriwe neza, ndabaye ikaze, mwiriwe mwaramutse bivanye naho muherereye cyane, abatwumviriza bari mu masaha y'umugoroba, abatwumviriza bari mu masaha y'igitondo canga aho muva aho muherereye hose bivanye naho muherereye nyine mwese ndabahaye ikaze ndabifuriza umugoroba mwiza kuri mwebwe mwandanya mwumviriza amakuru n'ibiganiro byacu kuri Burundi News TV. Ikaze kuri mwebwe mwese mudukurikira, ikaze ku batwumviriza bari mu gisagara ca Bujumbura, abari Gitega, abari mu makayitsi amwe namwe, abari mu bisagara bimwe na bimwe mu gihugu c'u Burundi, ndabahaye ikaze mwebwe mwese.
Ikaze kandi kuri mwebwe mwese mubandanye mwumviriza amakuru n'ibiganiro byacu kuba twumviriza bari mu karere k'ibiyaga binini abari i Buraya ndetse n'andi hose ndabahaye ikaze arugambira usenga handa gusaba byone kwanditse sabone kugira ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu ni natwe 5 ndetse amakuru n'ibiganiro byacu ubandanye kuba urabishikiriza ku nshuti zawe. Tuyatanguriye mu Burundi ku munyanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD mwikoraniro ryabereye nyine nga mu gisagara ca Bujumbura nkuko vyuma bigaragara ku mugwa mukuru nyine w'ubudandaji kuri uyu wa Mungu kwigenekerezo rya 23 Ruhuma 2025 umunyanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD yarashimiye abanywanyi b'umugambwe baramubaye hafi ndetse bacara baramusengera nkuko bizama bigaragara muri bya bihe yaratameze neza ndetse amagara yiwe atifashe neza. Amakuru akomeza kugenda aratugeraho muri uno mwanya akabasigura yuko rero yama avuga yuko nawe rero amagara yiwe atarifashe neza ariko avuga yuko indongozi zarasigaye zarakomeje kurangura neza amabanga zaye zijejwe. Aha yaboneyeho akajyo ko gusaba abanyagihugu ndetse n'abanywanyi ba CNDD-FDD nyine kwama bitegurira neza amatora nga muri kino gihugu cy'u Burundi, maze asaba yuko nyene bamwe mu banyagihugu bamwe na bamwe bagomba kuzotora CNDD-FDD ndetse CNDD-FDD nyene ikazagoma iri mu bambere. Biravuga yuko kandi CNDD-FDD ishobora kuzakomeza kurangura neza amabanga ndetse ikaba ishobora kuzoguma nyene guteza imbere u Burundi. Icyakora abarundi ntibabona neza yuko nyene CNDD-FDD hari icyo iriko irabashyitsaho canga se ko hari icyo iriko irabagezaho nkuko bikomeje kugenda bigaragara. Amakuru adasanzwe yaje kugenda araboneka muri iryo koraniro kaminuza nuko rero nyine ibiriko biragaragara nyine byamaze kuboneka yuko nyine umunyamabanga mukuru umugambwe CNDD-FDD nyiriteka Reverend Kure yamaze guhindura bamwe rero mu mucungera umutekano. Amakuru akomeza kugenda aratugeraho rero nyine aravuga yuko ibikomeje kugenda bigaragara canga se amakuru akomeza kugenda aradushikira asigura ndetse nyine ibikomeza kugenda bigaragara nyine bikaba bigaragaza neza yuko nyine bamwe mu basanzwe baramucungira umutekano bamaze kugenda barahindurwa. Biravuga yuko rero ari kumva z'umutekano wiwe nyine kungene bamwe rero mu basanzwe baramucungira umutekano baba barifashishijwe mu bikorwa bigendanye no kuba yohabwa ishano nkuko bigaragara. Hari amakuru yama aravugwa nyine asigura yuko nyine uyu Reverend Kuriyo bamwe mu bamucungira umutekano haba umuderevu wiwe ndetse n'umwe mu bamucungira umutekano nyine aribo bagize uruhara mu rwego kugira ngo ace arahabwa ishano ndetse gushika uno mwanya abatari bakeya bakaba bagaragaza neza yuko inzego z'amatohoza nyine inyamiramabi zama zarahise zirabata mu mvuto nkuko bigaragara. Icyakora nta uzi irengero ryabo ariko kandi biraboneka ndetse bikanagaragara neza yuko ibikomeje kugaragara mu Burundi biteye impungenge. Ntabwo Reverend Kuriyo yoma yigeze aratomora ibigendanye n'ingene byogenze ariko kandi biraboneka yuko mu Burundi akomeza kugenda hagaragara icyuka cibi cyane cyane muri CNDD-FDD. Reverend Kure yavuze yuko nyine ibyama bigaragara mu Burundi ndetse by'umwariko cyane cyane biherutse kumushikira byaratumye nyine ashobora gutekereza gutanga imihoho. Icakora avuga yuko akomeje nyine kusa ikivi kiwe. Reverend Kure usanzwe iri mu bategetsi baremere cyane nga mu gihugu cy'u Burundi nkuko bigaragara nyine arasanzwe ari umunyamabanga mukuru umugambwe CNDD-FDD umugambwe uri ku butegetsi. Uyu ngo yarasanzwe yagiriza igihugu cy'abanyi cy'u Rwanda yuko nyine cyo bakiri mu bikomeje kugenda biratera mu mugongo biraterenga mu bitugu umari nka Red Tabara ndetse na MTSR yumvikanye arasaba abanyagihugu nyine gukomeza barakora ibikorwa bya misi yose n'ibikorwa byabo bya buri munsi, ariko avuga yuko nyine nubwo bihagaze bityo nyine bagomba kubikora bari maso mu nyuma y'iko umutekano ukomeje kugenda urazamba. Abivuze mu gihe icyoba ari cyose nyine mu nyuma y'iko intambara ikomeje kugenda irasatira imipaka yegereye u Burundi, mu gihe ingwano yo muri Republika Iharanira Intwaro ya Kongo ikomeje ingaruka zayo ziri kugaragara nyine mu Burundi na cane mu ntara za Cankuzo, Muyinga ndetse na Ruyigi ahagaragaye nyine ibikorwa byo gusaka mu nkambi z'impunzi urujya n'uruza nyine rw'abasirikare rudasanzwe ndetse ne kwiyongera kw'imvugo zibiba amacakubiri ashingiye ku moko, abahatuye nyine bakaba bafise impungenge z'umutekano wabo.
muri utu turere nyine abanyagihugu baragaragaza ko bafise icyoba ku bijenganye n'uko rero amakimbirane yiyongera mu gihe amatora yegereje nga mu Burundi. Baramagana ubukana bwa disikuru ziriko zirashingira ku moko, kwiyongera kw'irondo rya nijoro ndetse no gutabwa mu mvuto binyuranyije n'amategeko nk'uko bigaragara. Imwe rero mu mpuguke zikomeye cyane zaravuze ko ku isaka ryarakorewe mu nkambi z'impunzi z'abanyekongo na cane iya Bwagiriza nyine ndetse na Nyakankanda zirereye mu ntara ya Ruyigi. Izi nkambi na cane zakira abanyekongo bo mu bwoko bw'abanyamurenge nizo rero zegerewemwo ibikorwa byo gusaka. Nkuko rero amakuru akomeza kugenda aradushikira aravuga ko iri saka ryaratewe n'ubwoba bwo kwinjira kw'abagwanyi nyine mu Burundi bigize impunzi. Aha haramaze gusakwa inshuro zibiri nyine kuva ukwezi gutanguye, nkuko amakuru akomeza kugenda atugira bivuga, kandi abantu barenga 60 baramaze gutabwa mu mvuto. Ku rundi ruhande inkambi za Kavumu, Cankuzo ndetse na Gasogwe Muyinga ntabwo nyine ziteye amakenga nk'izo muri Ruyigi nk'uko bigaragara. Ikindi kintu nyine gihangayikishije abanyagihugu cyaragaragaye nyine muri kariya karere ni urujya n'uruza rw'abasirikari n'imodoka zabo. Amakamyo y'igisirikare cy'u Burundi nyine aturuka mu ntara zitandukanye arahurira mu nkambi ya gisirikare ya Mutukura nyine muri Cankuzo imbere yo gukomeza zirinjira muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Abatangabuhamya baravuga yuko amakamyo arenga 30 yaranyuze muri icyo kigo cy'amahugurwa nyine kuva mu ntanguro za Ruhuma 2025. Ibi biraboneka yuko rero nyine Burundi bukomeje gukora defense ziremere cyane, ndetse gushika uno mwanya amakuru aravuga yuko mu gisagara ca Uvira hakomeje kugaragara nyine kugaragara amaposition aremere cyane ku ruhande rw'u Burundi mu rwego rwo kugira ngo umuhari wa MTSR nyine utama ndetse udashobora kuba wo kwigarurira ibice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye nk'uko amakuru akomeza kugenda aratugeraho abivuga. Kugeza ubungubu kandi leta y'u Burundi irakomeza gushinzwa ko ari nimero ya mbere mu basirikare bakomeje kugenda nyine barinjira ku butaka bwa Kongo, mu gihe inama z'amazerutse kwemeza neza yuko nyine ibihugu byose bifise abasoda nyine mu buryo butemewe bashobora kuba bovanwa muri ibyo bice. Amakuru aravuga yuko rero nyine ingabo za Afrika y'Epfo nazo zishobora gutahukanwa, ariko abantu baribaza ingabo z'u Burundi zo zizoca ziratahukanwa ryari? Ese ingabo z'u Burundi zo zizova muri icyo gice ryari? Biribazwa nyine ingene n'igisoda c'u Burundi cyoba kirategura cyangwa se uburyo cyaba kiriko kirakora mu rwego rwo kugira ngo nyine babashe kuba bavuye muri ibyo bice nk'uko bikomeza kugenda bigaragara. Amakuru akomeza kugenda aratugeraho canke akomeza kugenda aradushikira, kandi Uburundi bwarahawe miliyoni 75 z'amayero. Amakuru akomeza kugenda aravugwa muri ndwi turiko turasozera. Uburundi n'Ububirigi byarashize umukono rero ku masezerano yo gufashanya mu by'iterambere n'amasezerano azogenga nyine umugambi wiswe ntusigare inyuma uzomara imyaka 5. Ububirigi buzoshira rero muri uwo mugambi miliyoni 75 z'amarero, ni ukuvuga rero miliyaridi 22 z'amahera y'amarundi. Uwo mugambi rero uzokorerwa mu ntara ya Cibitoke iri mu buseruko bushira uburengero bw'u Burundi, n'intara ya Kirundo iri mu buseruko bw'igihugu mu kiringo cy'imyaka 5. Icegera c'umuyobozi mukuru rero mu gihugu nyine c'Ububirigi ajerejwe ibyo rero gufashanya mu iterambere ndetse no gufashanya n'ikiremwa muntu bahite nk'uko bikomeza kugenda bigaragara, yarasiguye ko rero ayo mahera ari igice cyayagize uko rero gufashanya, kandi ko rero ari intango yo kongera gusubiza itoto nyine ugufashanya kw'ibihugu nk'uko bigaragara. Ku rundi ruhande rw'ibihugu rero kugiye ku rundi ruhande rw'igihugu c'u Burundi, Sylvie Manirarekana umwunganizi nyine
umushikiranganje imigenderanire no gufashanya mu iterambere yibutsa ko rero nyine imigenderanire yo gufashanya ku Burundi n'Uburundi bifise imyaka irenga ijana kandi ko nubwo hari ibyagiye nyine biracamwo bigatosikaza imigenderanire y'ibyo bihugu Uburundi bwifuza kubona rero Ububirigi nyine busubiye kuba rero mu bihugu bya mbere bifashanya n'Uburundi. Amategeko agena ugufashanya rero kw'ibihugu by'u Burundi ndetse n'Ububirigi yaratanguranye nyine n'umugambi ugizwe n'abarundi bo mu bisata bitanu nko mu burimyi, ubworozi, amagara y'abantu, gushikirana n'ibindi hamwe rero n'Ababirigi hakiyongeraho ibigendanye n'umutekano. Mu bushikiranganje bw'imigenderanire basaba izo mpande zibiri gushira hamwe rero ndetse no gukoresha ubushishozi ku neza za bose. Umugambi nyine ntusigare inyuma uzorangurwa mu kiringo co kuva muri 2024 gushika muri 2028. Igihugu c'Ububirigi cyongeye kubyurariye ugufashanya n'u Burundi nyuma y'imyaka hafi 10 bwari bwarahagaritse imfashanyo no kuva inyuma y'imigumuko yo muri 2015 yamiriza ukwitoza ko hoze arongoye Burundi umuyisi Petero Nkurunziza. Ibi kandi birabaye mu gihe igihugu c'abanyi c'u Rwanda nacyo gisa n'icyamaze kugenda kirahagarika ndetse kikerekana neza yuko nyine kiteguriye gukomeza gukora ibishoboka byose. Tugaruke ku magara akomeje kugenda atosikara nyine y'umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi Papa Francis, aho bivugwa yuko rero imigambi yo kuba yotangura gushingurwa yatanguye gutegurwa nubwo rero agikomeje kugenda yitabwaho n'abaganga nk'uko amakuru akomeza kugenda aratugeraho abivuga. Amakuru akomeza kugenda aradushikira aravuga yuko rero uyu Papa Francis amagara yiwe yobatifashe neza. Vatikano itangaza ko umwungere wa Ekezeria nyene wa Kiliziya Gatolika Papa Francis ko amaze imisi ari mu bitaro abandanya guhema hifashishijwe umwuka mwinshi wo kwa muganga nyine ufasha umuntu guhema oxygene mu Gifaransa. Ni mu nyuma yaho rero abaganga batangarije ko rero arembye bikaba ngombwa yuko nyine banamutera amaraso kubera atarafise ayakwiye. Amaraso yayatewe nyine kuwa gatandatu amaze kubangamirwa cane na hasima bakamutoreramo rero n'ubundi bwandu mu mahanga uko bigaragara. Vatikano yaravuze ko yasinziriye nyine neza yaruhutse nyine kandi ko abaganga bariko baramukorera ibindi bizamini byihuse. Papa Francisco w'imyaka yaruka muri 88 yarinjiye ibitaro by'i Roma igenekerezo rya 14 z'uku kwezi nyine kwa kabiri arafise ingwara yo guhema akinjira nyine ibyo bitaro abamuvura barabanje kuvuga ko agwaye nk'uko bigaragara. Mu nyuma baza kuvuga yuko nyine basanze ubugwayi bwo guhema amaranye nyine igihe buvanganye n'ubundi bwandu bwa mikorobe cyangwa ama infection butandukanye bwo mu mahanga nk'uko bigaragara. Vatikano ibicishije ku munyamabanga mukuru rero wayo Karidinali Pietro Parolin yarahakanye amakuru y'isi bihuha yavugaga ko Papa Francisco ashobora gutanga imihoho bivuye ku bugwayi bwiwe nyene ndetse no kuba yoba atagifise ingufu rero zo kubandanya amabanga yiwe. Aba nk'uko bigaragara abategetsi batandukanye bo ku isi barimo rero abanyamadini ndetse n'abanyepolitiki barimo nka Perezida wa Amerika Donald Trump baravuze ko basabira Papa ugukira bongera kumwifuriza nyine imisuhuko nk'uko bikomeza kugenda bigaragara. Gushika no mwanya barakomeza kugenda bagaragaza neza ko Papa Francis akomeje nyine kwifatikanya n'abandi banyagihugu ndetse bamwe rero mu Roma bakaba bariko barasaba yuko nyine uyu Papa yaba yakira vuba ndetse bakaba basaba Kiliziya Gatolika mu isi yuko rero nyine ibandanya gukora ibishoboka byose mu rwego rwo kugira ngo nyine ice irakora iyo bwabaga mu rwego rwo kugira ngo babashe kuba bomusengera cyangwa se babashe kuba nyine bomeragiza Imana. Kenshi abarongora Kiliziya Gatolika ku isi baba bari mu myaka iri hejuru ku buryo gushika no mwanya usanga benshi baba banafise ingwara zigiye zitandukanye
bitandukanye ku buryo uno mwanya biboneka yuko ibintu bishobora gukomeza gutosikara ndetse ibintu bikaba bishobora gukomeza gufata indi ntera nk'uko amakuru yamara dushikira. Hari bamwe rero bavuga yuko ashobora kuba rero yo no kwitaba Imana nkuko bigaragara mu nyuma yuko abatari bakeya bamaze n'imisi baravuga yuko yaba yarapfuye canga bategerezwa kubona yuko nyine yoba yarapfuye. Papa Francis yaragiye arumvikana mu bihugu bimwe na bimwe abyagiriza ko rero byabiriko birakongeza umwuka mubi cange byabiriko birazura intambara. Yari yamirije intambara zimwe na zimwe na cane cane izanga mu karere k'ibiyaga binini nko mu burasirazuba bwa Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo, aho yama agaragaza ndetse akanerekana neza yuko nyine atishimira ibikomeza kugenda biravugwa cange ibikomeza kugenda bigaragara nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Amakuru yihuta cane nuko yagiye yamiriza n'ingwano nk'iz'Uburusiya na Ukraine ndetse anasaba yuko nyine murasazuba bwo hagati ingwano ya Israel ndetse na Hamas nayo yohagarara bagaca barinjira mu bigendanye n'ibiganiro. Kugeza ubu nyine arashobora gupfa canga se arashobora gutanga imihoho, byose birashoboka, ariko kandi arashobora no kuba yokira. Uyu Papa Francis w'imyaka yagwa muri 88 aramaze igihe aragendera mu kagare kumvo z'uko rero adafise amagara meza canga amagara mazima ndetse atanimbaraga afise. Dusubire mu kanya.